yemwo ugasanga hajemwe no kwita nko abantu barugana iki nkuko nako bifesha baja ku bapfumu gose tamakuru yizewe tubifitiye kandi biri umunyakayanza abapfumu bavuga mu Kayanza nyene nivyo ya sinovuga ko atabariyo ariko si mu Kayanza gusa ariko naho ne barahari icyo kuba bifesi yo yaragiye mu marozi byaravuzwe na chef yari yarabigarutseko impano kuyigira ni kimwe no kugira imenyekane n'ikindi urashobora kuba warayigize niko ntabihariri kandi suvuga yuko byanse ahubwo hari igihe bishika impanuka yigira gusa ntibikunde kwimenyekana rero burya rinoji kintu kiwe kirateye amakenga kirateye amakenga ego twese turagwara mu buzima busanzwe gusa eski kubera kirimoji misi yose Yes, despite Bombo Crowd watagwana na boy ni Bruno Prana nongeye kugaruka ngaha kuri micro za Yaga Nawe TV. Reka fate akanya karisa ko ramanda bigenza namutse nongeye shimire abadukurikirana bivanye naho muherereye. Uno munsi nifuse mu invite ari special. VP Musore. Fresh sana ndaramukije abakunzi ba Yaga Nawe TV ariko badukurikirana muri kano kanya. Abari ku masayo mwijoro abari ku murango abari mu gitondo aho uri hose tubaramuke twagira ko tubakunda cyane. Yes usha kubwira akazina kugira ngo muza kora kino nazovuga ati ujya mu ngo yitwa kununku yaravuze amajambo ko ndatse n'ikigana bagiye kucumviramwo ibintu byinshi ndetse byingira kamaro ya na kibazo ku mazina ni Gahande umuhungu wanyu Gahande yes gute Gahande yaharaneze fresh kabisa yana Gahande wenda kuzi nk'umuntu akunda kwikana imiziki hafi na hafi aje ndayikunda yego nubwo mbona wambaye amajezi ndabitwa umuziki ari ukunda gose gusumbya football sivyo rona muziki hejuru muziki bwa mbere agakurikira ibindi mu nyuma tumadimisi tubona amatiku hirya no hino mu basani eski wewe byakira gute nk'umukunzi w'umuziki ya amatiku mu muziki sikuvuga ngo muri no minsi sikuvuga ngo ngiki amatiku mu muziki ni ibintu byamyeho sindico bivako ariko ategezwa no kubaho kubera mu muziki sivyo no mu muziki gusa dufatiye ku muziki ariwo tuko twayagako haraba nk'ikintu no kwitwa amashari ni kuvuga ko babonye nk'umuririmbyi ateye intambwe akoze ikintu kanaka hari abantu bose binezera hari abusanga babishavuriyemwo ugasanga hajemwe no kwita nko abantu barugana iki nko bifesha baja ku bapfumu gose cyo kintu kirashobora kuba arico nuko atamakuru yizewe tubifitiye kandi biri umunyakayanza abapfumu bavuga mu Kayanza nyene nivyo ya sinovuga ko atabariyo ariko si mu Kayanza gusa ariko naho ne barahari kandi kuvuga ko umuntu yagiye ku mupfumu sikino ngo mu Kayanza naho ngo barahana ngo cyane kuzimbi kana kana bafite umuziki makano kanya n'abanyakayanza biwanyu ariko ngo cufatira ko ari ku marozi gusa naho ni birashobora kuba bihari ntawo biharira ko ukurabona abanyakayanza mu muziki bagize n'ubumwe abanyakayanza jyana n'uwundi mu muziki kandi bose bari hejuru kandi harimo na bifese wandi tuzi hari kingi ngenda kuzana abapfumu ese numva ko yarabahaye kugafa icyo kuba bifese yo yaragiye mu marozi byaravuzwe na chef yari yarabigarutseko ariko nifasha tubihuza nuko umuziki w'abanyakayanza ariko yatera imbere ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye kubera duhereye ku kintu cuko umuziki w'abaririmbyi bavuka mu Kayanza ariko yatera imbere byo no vuga fact nka zibiri cyangwa zitatu kuko nk'iya mbere hariho impano nawe urabizi ko abandi barafise impano D1 gaje kiyana nari umusani bazi gusa bona bo mu Kayanza byarahaye impano kuyigira ni kimwe no kugira imenyekane n'ikindi urashobora kuba warayigize niko ntabihariri kandi suvuga yuko byanse ahubwo hari igihe bishika impanuka yigira gusa ntibikunde kwimenyekana bajya reba hari nuko bo byakunze kwimenyekana none namasengesho menshi yo mu Kayanza niki ayasa amasengesho no gukora cyane gusa nkuko wari bigarutse ko kare
ntihabuze nabo baba bakoresha ibyo twita nk'amangetengete cyangwa amarozi kugira ngo tere imbere. Yego nta kintu tubifitiye ariko navyo birabamwo turabizi. Ariko nk'abanyakayanza murakwigarukira umuhungu wanyu Linoji ari we wacu, mwana ko arenze gose. We eske bijya mu byo guma gwaragurika cyane mwa kino gihe atanguye gwaragurika bahuye n'ujya mu koga Moni Afraid. Urabizi umuntu urabona ikintu kavuga ati ukakijajinga bivanye nuko ubikibona. Eske ukivuga kiki kijya kintu cyo guma gwaragurika? Linoji rero burya Linoji kintu kiwe kirateye amakenga. Kirateye amakenga. Ego twese turagwara mu buzima busanzwe. Gusa eske kubera iki Linoji misi yose kandi barinzi yogwara kandi mu gihe ari kumwe na Moni Afraid ko uganda yakiri wenyene byari bisanzwe nta byo kugwara twamwumva ariko ubu indwi iheze atagwaye abari gitangaza. Nkuko nayivuze kare mu ntango harashobora kuba ari nk'abantu bamugirira ishari bivanye nuko yabakundana ngiyana Moni Afraid umukobwa mwiza dufise muri industry musicale ntawo bihari ibyo nabone barabizi mwiza afise n'impano kandi bakora umengo Linoji umengo ubwo bushobozi ntarakwiye kuba bufise hari abarinzi bamuruca iki nk'aba Big Fizzo n'abasadbi cyangwa bamusumbya amazina rero gasanga abantu bamugirira amashari n'uko kuntu aririmbye indirimbo tuzimenya abantu bazikunda usanga rero bashatse kuza baramukorera kubera urumva nta kuntu uzamba ngo yagwaye ukumva hajiye amezi abiri ngo yagwaye ngo ararenga mu bitaro sha ko reka nta wundi muri ibyo turavyumva ko aguma gwaragurika ntawe aguma gwaragurika eske no arimwe akantu nkunze kumva yuko bavuga ngo Moni Afraid Moni Afraid aja aho bihiye batwo n'umukobwa vraiment amaze kugena n'abastari benshi kandi ku rugero rwo hejuru. Moni yaragenanye n'aba Fizzo abana basatura. Eske we nuko ubona ko rangiye kwa Linoji ahiyo Afraid canke n'urukundo nyene kwaza urukundo rwaba ubagije ikintu kiza cyane ico kintu si wewe gusa waruciyumvira kubera tubiravye twovuga ati iki kintu kirashobora kuba ari ico kubera iki turamwibuka Moni Afraid ari kwa Peci Peci ico gihe yari mu bihe novuga batangiye kumumenyeramwo ahiye nyene ari mu nzira nziza nta mumwe ngo twumva ngo bahebanye twumva ngo bafatanye na Linoji nawe hari muri bya bihe twamumenye igizo ya legend ewana abantu benshi batangiye kumumenya twumva ngo bakundana na Moni Afraid rero bice bingarukana kuri iki kintu cyo kwiyumvira eske kweri ki Moni Afraid umusanga ahantu hari muririmbye tuko amenyekanye muri umwanya kubera misi yose ubwo niba ari technique akoresha kugira ngo nawene acaja muri wa muzingi umwe na wa muririmbye kubyo bwo bavuze Linoji na Moni Afraid nawe nacagaruka aho hafi gatoyi byoshika kandi ntawo biharura kandi ku ma pourcentage nko kuri 80% ico kintu cyoshobora kuba ari ico uracemeza kandi ibyo vraiment Moni Afraid mwabino bihe nta bikogwa n'indirimbo amaze igihe kitari gito atandimbo turabona yibi ariko aguma garuka ko ku marezo sociaux gusa cyumubona cyane nyene ko ari Linoji gusa no jaye mwariki cyakwe ari Linoji arimo none gashaho atari indirimbo bari bagusohora na Linoji indirimbo yiwe ari wenyine single track ntayo vuba muri no minsi kandi rero ko tuzi ko umuririmbyi amaze ikintu ataduha ibikogwa mu byukuri hariho abandi bari mu kazi mu byukuri umuririmbyi abantu benshi bashatumira nk'abamwibagiye ariko Moni Afraid wewe wamuvuga kubera iki kubera ari hamandi ya Linoji kandi Linoji nawe tumuzi Linoji ari cyane ko ari umuntu avuze Linoji na Moni Afraid abari ngaho nyine hafi yawo n'ibiteramo barikorana na urabibona ndibaza ico kintu nitwo gishinja Moni Afraid wenyene je no gishira no kuri Mona Warda Mokens sinzi impamvu sinzi imba strategy abakobwa abaririmbyi kazi b'abarundi bavumbuye je sindavyumva kwe kuko urabona Mona Warda uko yibereye kwa ryo boss batazi n'izina Mona Warda turese ivyo vyubu dusubiye inyuma gatoya
Mona Warda muri kariyeri yiwiwe muri kariyeri yiwiwe afise indirimbo zine yasohoye ari wenyene zine ziwiwe urumva indirimbo zine izindi zose na featuring izindi zose ni za ndirimbo wasanga bahuriye hamwe ari nk'abaririmbyi nkabangahe ari nka batanu zya ndirimbo nyine bakorera hamwe nyine ubibona nawe nkavuga kandi ivyo bintu n'abantu bake bakunda kuvyumvira ukuntu umuririmbyi bamenyekana akaba viral mu gisagara na ruguru bakamumenya afite indirimbo zine zine akoresha strategy rero nawene ya yindi yo kwegeza abastari saje gaso gatira kuri Mona Warda mwana muziki kuri Dramaticus niko na muziki kuri Dramaticus hoya subira inyuma gatoyi B-Face uramwiba ko namukoresheje no mu ndirimbo ari nko mu video Vixen turavi inyuma yaho gatoyi haravuga ibihuha ko bakundana ngo na B-Face iki kugira ngo mari trend kandi na B-Face yo mubajije ntiyaduha umuco kugira ngo tugume muri kakabazo eske barakundana eske ntibakundana Mona Warda nawe bagerageje kumubaza nawe akavuga ntatanga umuco bakavuga bamwe ngo mwibarize uzobimubaze ngo bazoguhinyisha ngo uzobitwarize ngo turi hamwe Dramati na Waratse nasohoye madame yasaga yuko Mona Warda na B-Face bakundana ibiravuyemwo batangura kumubona hafi ya Dramati buri munsi ngeza naha mukoresha no mu ndirimbo iki ewana ibintu nyine birakomeye kuvuga abakobwa baririmbye kazi b'abarundi bashobora gukoresha iyo technique kandi ngo ntivyumvikana none abahungu boko batayikoresha ubwo kuko nta kiro yatanga abahungu rero bigorana abahungu bashaka bigorana kabaraja tu murababaje mariko kandi biroroshe biwawo nzurabwiye ati duhuriye aha dukwite moya kabiri gatatu umaze kumuha gahunda ya 3 asha kwiyumvamo kashamo abagenzi byo ariko Bruno ari kintu tazi burya iyo umuhungu akarasa service mugenzi we biratandukanye nuko umukobwa yisaba umuhungu ati bitandukaniye karorero iyo umuhungu akagusaba service uri umuhungu biranyaruka sinzi kurabibona nubwo cyo bari shakintu bubona nyine kugavana kikugora usanga bamubwiye ngo nta kibazo reka ndabiraho ndiyaranye rero niyo mpamvu cyo kintu dukunda kukibona ku bakobwa ku bahungu usanga bigoye sasa gahande mu Kayanza nje nacaye kwa Kayanza yani Mr D1 D1 none ukuntu hagaze muri no misi arakora yego gukora amahitsonga mugani nta nkibi ibiteramo eske nk'umunya Kayanza cyangwa umufana w'umuziki ubona ikosa ri kwa D1 cyangwa riri ku bantu boganza ama event D1 kintu cyambere no vuga kuri D1 n'umukozi D1 n'umukozi D1 arakora cyane vraiment cyane kandi D1 arashobora kuba unovuga umuririmbyi wa mbere mu Burundi yo wamaranye igihe kinini na management yiwe D1 rero hari ahantu yisanze ushaka gusanga atari ibintu byinshi ayisaba ntabyo twamenya ayo makuru byose ko tuyatohoza ariko cyo no menya shosho nuko atayidogera kandi bazi ko ayo bayoka no kumuha n'umuduga vraiment ibintu bimeze neza lakini nta bikorwa ntama rero ibikorwa bya D1 ukuntu bimeze D1 yagiye kwisanga akundwa n'abantu bo muri interieur abantu bo mu ntara za ruguru abajene ngaha mu muji vraiment nabamukunda ni bakeyi bica bigaruka rero kuri za societe zorganiza ibiteramo niki iyo bari kwarategura ama event baraba eske D1 tukamushyira muri ibi bintu turaronka abantu usanga reka arabura ibiteramo kandi indirimbo ziwe vraiment zifite ibiharuro byiza ku mbuga ariko ibiteramo zinavutswe ibiteramo byinshi birabera ruguru ego birahabera ariko ni za ntara nyene Ngozi Jumbura Gitega mu Kayanza yitwa ko ni wabo niyo babura ariko tugiye nk'Ingozi Bujumbura Gitega naho turasanga abantu vraiment sinova ngo nimubizi ndimo za D1 banazumviriza mbere cyane ariko hari umuririmbyi nyine uvuga ati we kuri stage mengo ntiziba nyene kuntu sinzi mengo ntiyongera ari kuri stage kwa raporo y'abandi baririmbyi nka Dramati
nk'abakiriku ikibimene nk'ibyo canke yarase kuri inoti y'umupfumu by'ifesa agenda mu rubyiruko bakayanza bose bagaze neza Elpo ari mu bihe vyiwe kera nta gitiramo yabura nta gitiramo yabura kweri Elpo je novuga ko asumbya guperforminga D1 sinzi kubera ari umuraperi canke nk'iki ariko performance abarinje barushanya performance ashobora kuba ari umuntu ushobora kuba ari hejuru muri studio gusa ageze kuri stage abantu gasanga ntabishasha ibimene nk'ibyo icyo kintu rero kirashobora kuba cyatuma muri Jamizeri Elpo tumubona ku ma stage aronka n'ibiteramo kandi Elpo yadugiye no ku ndirimbo z'ibirori urabibona za izi ndirimbo atangiye gusohora zibiri Korumuti zande za Korumuti izi za Kamani babahe urayibona ziga ndirimbo rero zigiye kuri stage ewana nubwo ubu n'umuntu aririmba ngira n'umuragi agakwa gutamba nizo cyo kintu novuga yuko cyatuma aronka ama stage cyane muri Jamins ego sibyo cyo gukundwa cha D1 ndashaka ko nibaze ko nikosa Rio Juari no muba atubafite ni imigenderanire myiza muri make na organisation n'abantu bategura ibiteramo kubera nigeze kubona video ariko aridoga aravuga yuko nigane yakoze Sinimuka TV yariyo aravuga yuko igeze kuba event yari nk'abastar benshi aba producer bamukurikije bamuhaye umwanya mutoyi yavuze ko bamuhaye iminota mikeyi cyane yo kuririmba basha bamukurikiza Joel akenda kuri stage avuza indirimbo atari nyonga ha mu gihugu eske yaho nta kantu kumva ko nabonye nashobora kuba adafite n'imbyana myiza n'abantu ze yahawe ujya munsi burya iyo umuririmbyi agiye ahantu gukora performance birasaba yuko abafise na team nimba agiye kuri stage haba hariho abantu bari behind bakurikirana ibintu vyiwe bavugana na MC ati imeze ukuntu kijya gihe harashobora kuba harabaye erere ya team ya D1 nkuko gusa batagifite ko amakuru neza ugasanga naho byavuye kuri organisation canke MC wijya event ya yabajya munsi zaramubabaje yanabishikirije kandi si ikintu kiza ku muririmbyi bwa kijya gihe ndibuka Joel yavuza piano ntabwo story indirimbo yo giti cibiwe no kuri stage yagiye kuvuza piano rero nk'ikintu novuga cyane nko ku ma company canke ama associate ategura ama event barapye kuraba agaciro k'umuririmbyi bititaye ngo ni kubera ngo kimenyane cyane ngo uyu n'umuntu wacu wa hafi ko burya munsi migo kike kirori cari cha Dramati yeba arashobora kuba baravuze ati uyu kubera ari umuntu wacu wa hafi urabona ko Joel na Dramati nyine bafite imikwanire myinshi niki akavuga ati D1 reka tumuhe umwanya mutoyi kugira ngo Joel aze kuronka umwanya wo kwigaragaza basanga nico byavuyeko ariko n'amakosa yabaye kandi bitari na byiza bakwiye no kwakura ikigwa kora iyo umuririmbyi umukore ibintu nkabijya yafashe umwanya wo kwitegura haya gutegura stage ikintu coroshe ukacumuha iminota nk'itanu canke iminota 8 we yari yiteze nk'iminota 15 canke iminota 20 canke 30 bivanye n'ivyo yateguwe sanga ikintu kibabaje utumumina amafaranga uzukamuha umwanya kwigaragaza imbere y'abakunzi biwiwe vraiment ijyani yerere yahabaye kandi barapye kuyikosora banagenda bavyumviraho bikino kiganiro yes abakunzi bayaga nawe reka fate ubundi mwanya ndabashimire ko bashobora gukurikirana yari Bruno Prana kuri mikro ya mbere hariya nkuse ko ari Gahande umunyakayanza yes akabwira abanyakayanza biwe ubutanyerera yagaze neza ubutanyerera reka ndabashimire mwana mudukurikirana nabwigana kuryoheye usangize mugenzi wawe kuri like commentaire mongire mu share ingegera gishike kure nawe ubutaha